Mwaramutse canke mwiriwe bakunzi bacu mudukurikirana kuri Kibonobono Media. Turabaramukije kandi uyu munsi turi kuwa 23 ruheshi uyu mwaka 2025. Turashimira Imana cyane. No munsi mpagaze neza na neza mu gisagara ca Bujumbura muri quartier industriel. Ni quartier isanzwe irimwo amahinguriro menshi cyane. Turi hano rero tuje kugendera uruganda rushasha rw'abarimyi b'ikibonobono, ico no kwita izine isanzwe iriko irahingura novuga isabune. Two turahingura isabune bivanye nuko twabonye yuko tumaze kuba turi benshi, hanyuma abanywanyi baratanze imitahe. Nivyo turarindiriye yuko ikibonobono tukirima by'umwihariko mu kwezi kw'icenda, ariko kandi twabonye yuko twaba turakora n'ibindi bikorwa kubera ko turafise abakozi duhemba, turasa amabiro, hanyuma kandi mugabo tutibagiye yuko intego nyamukuru ni wa mugambi wacu wa économie sociale et solidaire. Rero kugira ngo dushobore kwinjira mw'uyo mugambi biradusaba yuko dukora haruhande y'uburimyi bw'ikibonobono, kugihingura no kwishora hanze. Birasaba yuko dukora n'ibindi bikorwa. Hano rero turi ahari hasanzwe ariko harakorerwa isabune. Rero izi sabune dukora ntabwo ari isabune zikorwa mu mavuta y'ikibonobono, oya, izi sabune zikorwa mu mavuta asanzwe, n'amavuta ava mu mise nayo iva mu kigazi. Hano ndashobora kubereka amavuta dukoresha. Ego hano ndabona yamaze kugandana mugabo aya ni mavuta dukoresha, ndabona ayakimeze neza hano. Aya niyo mavuta dukoresha hano. Aya mavuta rero tuba twayaronse tuyakuye mu mise, hanyuma aya mavuta rero niyo duteranya nico twita soude caustique, kenshi dukunda kuvyita ngo ni acide. Hanyuma rero tuca tuyivanga n'amazi aho ibiri kenshi ntituhegera kuko ni acide nyene. Hanyuma duhejeje kuvanga rero tuvanga amavuta na soude tukabivangira muri ibi mu ngunguru nk'izi. Hanyuma duhejeje rero turaheza tukaca dusuka mu kintu kimeze gutya cyo twita ekibage, umva ni nk'igiforoma, hano iki ni ikintu c'icuma. Hano tugitega n'amahema kubera ko dusutsemwo bimwe twavanga amavuta na soude birashobora kuca bimeneka, ariko iki cuma kiba giteranije. Tuca dusuka hano, hanyuma tukarindira mu kiringo c'amasaha 28. Urabona nkaha iki naho baba bavanze ino sabune. Rero muri ya masaha 28 uca usanga rero ya sabune yumye yabaye gutya. Hano ni kubera kitarimwo. Turaheza rero kaca twugurura, hari amaburo hano kugurura bagakuramwo ya sabune bisaba ingufu nyinshi. Hanyuma rero isabune baraheza kaca bayizana hano kuri ibi bimeza. Urabona ko ari ibimeza binini bikozwe mu vyuma. Urabona ingene biba bimeze. Aha rero niho haca hakaturirwa isabune. Aya n'amareglage bacishamwo kugira batore izo bashaka gukata. Rero izi nazo ni sabune turiko turakora muri Kibonobono. Urabona dukora isabune z'ubwoko ni bumwe mugabo amabara niyo atandukanye. Hariho twarakoze izi kenshi abantu bava hagati mu gihugu barakunda kuzidusaba. Hanyuma kandi turakora rero n'izi nizo dukora ari nyinshi. Rero twaje kugira ngo kumbure twereke
abanywanyi bakunzi bacu tunabamenyeshe yuko kino gisata rero ni gishasha, ni uburyo bushasha twagize urashiramo imitahe muri kino gisata. Umutahe umwe mbwa burazimvye, uwo ni umutahe ungana n'umuriyoni, umuntu umwe ashiramwo umutahe w'umuriyoni. Hanyuma murana ko turakora isabune, dukora isabune nyinshi cane. Twabikoze gutyo kugira ngo dukore isabune nyinshi cane tuzikwize mu ntara zose, ivyo twita ama metropole amwe 18. Urabona izi zose n'isabune tumaze gukora, hariho n'izindi bariko barapanga mu magunira. Nibaza yuko vuba cane tuzoba dushobora gukora isabune nyinshi cane dushobora gupakira mu miduga. Rero kubera iki twahisemo gukora ino sabune? Iyi sabune twayikoze kugira ngo umunywanyi ayigure, kubera n'ahandi isabune yahora ayikoresha mugabo yakorewe mu nganda z'abandi bantu, ariko no munsi iyi sabune ayigura yakorewe mu ruganda iwe. Nk'ubu turiko turaraba tugerageje gukora ibiharuro, isabune dukora ni nini cyane gose. Reka kumbure mu kanya ndabahe Claire arazwi cyane hano kugira ngo agire icyo ababwiye ko. Mugabo mbere yuko Claire agira icyo ababwiye, ndabereka impamvu twakoze ino sabune. Tukeneye abanywanyi umuriyoni. Twarabonye neza yuko dushoboye kunguruza ino sabune naho yoba yagiye mu ntara ya kure cyane gose ari ya mu Kirundo, uko vyogenda kose ariko twayikoreye turashobora kunguka amahera ashika 100 ku isabune imwe. None urabona dukeneye abantu umuriyoni, abanywanyi umuriyoni. Abanywanyi umuriyoni bazanye ibihumbi 12, hanyuma amwe akaja kuri mikibonabona yandi agakorwa mu isabune. Mu gihe aba bantu bose umunywanyi wese umwe ashoboye kugura isabune imwe mu ndwi, ni kuvuga ko yoshobora kuba yinjirije kampuni imiliyoni 100 ku ndwi zoba zinjira. Ibi rero turiko turavuga iterambere, ni iterambere ni ibintu umenga ni ibintu bitaboneka. Mugabo iyo uteze ikigega, dufate nk'ikiyaga Tanganyika, urabona ko inzuzi zose zitemba zisuka muri Tanganyika, ariko iyo rero amazi yegeranije hamwe ca tubona ikiyaga cabonetse. Mugabo nk'ubu yabazya nzuzi zose zitemba zaca ziguma zibandanya zirengana, ntitwobonye ikiyaga. N'amafaranga rero, amafaranga mu bantu ariho arasanzaye mu bantu, habura gusa uburyo bwo gutega ikigega kugira ngo ayo mafaranga dushobore kuyegeranya, hanyuma tushobore kuca tuyavyaza umusaruro. Eheraba ibiharuro bitoyi cyane, mu gihe umuntu umwe yoba ashoboye kugura isabune imwe y'igihumbi mu kiringo c'indwi, nguvuga yuko hoba hinjira miliyoni 100 mu ndwi imwe. Bivuze yuko mu kwezi hashobora kwinjira miliyoni zingahe? 400. Mu mezi 3 ubako twa dufise umuriyaridi ni miliyoni 200. Muradi ni miliyoni 200 tugiye kuyarimisha ibiraya canke tukaja kurima umuceri hariya Igihanga. Umuceri turimye ku mutahe w'umuriyaridi y'umuriyaridi ni miliyoni 200. Neza ko uba ari mwinshi cyane, uca usanga ko turari mu butunzi, ukaca usanga kandi rero turiko ukasanga rero turiko turagabanya na rya duka ry'ibiciro ku bifungurwa, ndetse ukaca usanga turiko kandi turatanga n'akazi, kuko ico gikorwa coha akazi abantu benshi. Reka rero duhe Claire atubwire uko urudandazwa rw'isabune ruriko ruragenda. Karibu cyane. Murakoze cyane, ngarutse kuri Kibonobono Media.
sindi mushasha, hari abamenyereye kumbure bamaze kurikirana ibiganiro bica hano kuri no channel yacu. Hama jewe nitwa Claire ku mazina yanje ku batanzi canke ku batari bwanyumve. Hano turi mu ruganda duhingura amasabune meza cyane, ntabwo ari amasabune ava mu kibonobono, oya na amasabune duhingura amavuta ava mu mise. Hama kugira ngo tugere kuri no ntego, mbere na mbere manje gushimira company ya Kibonobono yanyizeye ikanshira ikampa kontra kugira ngo nkurikirane ibijanye na runo rudandazwa, kanatsi ndakora ivyo nari nigiye ibijanye n'ubutunzi. Hano rero muri Kibonobono twashimye ko imitahe, abanyamitahe bariko baratanga imitahe batandukanye bari mu bihugu hano canke n'abari hanze y'igihugu, batanze imitahe yabo. Twabonye rero ko twayibyaza umusaruro kugira ngo Kibonobono itere ija imbere gose mu guhingura amasabune. Ntitwagarukirije mu guhingura amavuta gusa, oya ahubwo twashizeho n'ikindi gisata cyo kugira ngo dushobe guhingura amasabune kugira ngo abanyamitahe babandanye bagwira, n'abatariyumvira kushira imitahe hano muri kino gisata gishasha cyo guhingura amasabune bumva kamo uko urudandazwa ruzotera ruja imbere gose. Amasabune gusa ntituzogarukiriza hano, tuzotera duhingura n'ibindi. Hama dutera nakamo ku bantu batarumva uno mugambi, bazane imitahe yabo bazokunguka birushirije, apana ko amahera yo guma yicaye bayagumiza yicaye, kuba yazane tuyavyazemwo umusaruro kugira ngo n'abatoyi bacu canke abo tuzokwibaruka bazotere bavuka babona ko uruganda ruko rurakora cyane ko batera imbere nabo mu bandi. Kubw'ivyo rero abatarazana imitahe bazane imitahe kugira ngo dushishikare gukora byinshi gusumba ibi. Tumaze gukora amasabune, dukora amasabune meza cyane. Isabune iri ku isoko ubu tuyigurisha amafaranga 1000. Tugerageje kuja ku masoko atandukanye, twasanze isabune tuko turakora ari isabune nini ya cyane, nini cyane iteye ubwoba ko n'abazibona bavuga ngo muzohava muhomba. Eka dani tuzohomba, ahubwo ko dukora ivyunguka dutera tuja imbere. Muzane rero imitahe kugira ngo tubandanye dushishikara dukora, tugeze kuri tontoya cyane, twifuza kugera n'ahandi kure cyane, kuko ivyo tumaze gukora tuko turabona ko biko biravance, biko bitera rero bija imbere. Mutwizere, dukorere hamwe, twese byose birashoboka. Murakoze. Murakoze cyane. Rero kwari kubereka iracari intango, kubera hari abari bamaze gushiramwo imitahe umuriyoni uriko urakora zino sabune, mugabo kandi vy'ukuri ziracari nke cyane ku rugero twifuza. Kandi murumvise neza yuko nko Claire abivuze, isabune dukora niyo nini mu Burundi ku mahera 1000. Hama kandi twarakoze ibiharuro, nta buhombe burimo kuko isoko turayifitiye na banywanyi bacu nyene dufise. Eka n'abandi bantu batari abanywanyi yo baje bakabona ingana isabune ingana baca bayigura. Mwari kumwe nanje rero David Tuyisabe, Kibonobono. Aha ni kuri Kibonobono Media. Ushaka kwama ubona ibiganiro vyacu ushobora kugira subscribe canke s'abone. Tugusabe kandi n'iyi video uyimenyeshe abandi. Ukaburi ngaha uri mu boss ufise amafaranga yicaye ntubona iyo yashira, yazane dukore amasabune hano, hanyuma dushira bene gihugu bagure, bishorere, inyungu izogaruka mu mifuko yabo, abanyene baba barashize mu mitahe kandi bizoca bigaruka kubaha akazi. Murakoze cyane, Imana ibahezagire, murushize gumana natwe n'ibindi byose tuko turakora naho butaha.